Yesu ashimwe kandi reka tugire gutya turamukanye ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Natewe iteka uyu munsi jewe nitwa Imana Janvier kugira abarije dusangira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana riza ryegeranya icigwa c'ijambo ry'Imana tumaze iminsi twiga, icigwa kivuga kiti Imana ivuga iki mu gutanga. Ichi Imana ivuga mu gutanga, gutanga ku Imana ibigomba. Mu yandi majambo bivuga ngo ubugombe bw'Imana mu byo gutanga n'ubuhe. Muri ayo majambo nyene bivuga ngo Imana igomba iki, Imana idutumbereza gute mu gutanga, dutangira Imana. Aho nshitse canke nce ninjira aho nyene mvuga nti ugutanga iyo dutangiye Imana byitwa gutanga amashikanwa, byitwa gutanga amashikanwa. Ndashima rero Imana yakoresheje abanyitangiye imbere, aho Imana yaturemesheje itubwira ko ntitugire ikibazo cyo gutanga, ntitugire ikibazo cyo gutanga, tuzokuraho ibyo dutanga. Ijambo twumvise ryatubwiye ngo Imana ni Jehova jire ku musozi w'Imana niho bironkeka. Imana ntizogusaba gutanga ibyo itaguhaye. Abaririmbyi nabo badufashije, aho abaherukiye batubwiye ko ibyo dukora byose ibikorwa byacu bizohabwa ingero, kandi bigeze gupimwa hari bizoca mu muriro kuko bidashimisha Imana. Muri bindi tuzobironkera ingero. Abaririmbyi nabo ba mbere aribo vyizigiro, ariho ngomba kudugira gatoya, nibo batubwiye ngo hari igihugu ciza cyo mu ijuru. Igihugu ciza cyo mu ijuru ngo muturangire tujeyo. Ijambo rero mfise uyu munsi ryegeranya ikicigwa cyo gutanga, ijambo ryo gutanga Imana ivuga iki. Ni jambo rivuga ati ico gihugu cyo mu ijuru abajayo barakibitsamo ubutunzi. Yesu ashimwe cyane. Bariko bararirimba nimviriye aya majambo numva ndiko ndatwenga, kandi numva ndiko ndibaza ibibazo. Nibaza nti mbega none ko Yesu avuga ngo ubutunzi bwacu tububitse mu ijuru, dushitseyo tuzobukoresha gute? Nta nyishu naciye ndonka, mugabo kandi Yesu nimba yarabivuze arazi igituma yabivuze ngo tubitse ubutunzi bwacu mu ijuru. Ngomba rero ko dusoma amajambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6 umurongo wa 19 dushikane ku murongo wa 20. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6. Havuga ngo ubutunzi nyakuri. Burya twakiramo amashikano ngo dushikanire Imana. Yesu ariko arabuvuga ngo ubutunzi nyakuri n'ubwaye, kuko turabwita ubutunzi. Ariko ubutunzi ugiye kwiga gose ugasoma muri Yobu, hazokubwira ko ubutunzi atari amafaranga. Ubutunzi sinzahawe, ubutunzi sinshaka kwinjira muri ico cigwa, mugasi ibyo byose twiyumvira. Havuga ngo nimukirandanirize ubutunzi mw'isi, aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundanirize ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese bitabumara, hatariyo n'ibisuma vyimba ngo vyibe. 2:1 kuko aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe
Yesu ashimwe cyane. Aha naho nyene naciye akarongo, hari hasanzwe haciye akarongo. Mugabo ndahashitse nasanze meze nk'uhasomye bwa mbere. Kuko handitse ngo aho ubutunzi bwawe buri ngo niho umutima wawe uzoba. Siyo umutima wawe uri umunsi naho ariko bimeze uguma wiyumvira ubutunzi bwawe aho buri. Mugabo ijambo ry'Imana Yesu ariko arivuga avuga ati niho ngo niho umutima wawe uzoba muri kazoza, muri ca gihugu, muri vya bikorwa vyawe bizoba biri, kuko nubwo butunzi uko bukoresha n'igikorwa. Aya majambo rero Yesu ayavuga ugiye gusoma kuva ku murongo wa mbere muri iki gice cya 6. Ahasoma avuze ibintu bine biri mu kintu kimwe kiranga kenshi abakora ibikorwa by'Imana canke bituranga twega abasenga turondera Imana. Ibintu bine Yesu yavuze ngaha muri iki gice cya 6 biza imbere y'aya majambo n'uburyarya. Yesu aravuga ati iyo musenga ntimubindyarya mwiyereka abantu bose ko muzi gusenga, ko ari mwebwe bagororotsi, ibyo ukora byose ku Mana bikore mu ibanga, Imana niyo ibibona. Kandi amajambo yose Yesu ariko ayavuga yongera ko ngo Imana iri mu mpisho izobibona maze ibiguhembera. Yesu aravuga abasenzi, Yesu aravuga bisonzesha, ukuntu bisonzesha mu buryarya. Yesu aragereka ko akavuga n'abakora ibyiza bakabikora mu maso y'abantu, abakora ibyiza bakereka abantu yuko naka bamugiriye neza. Ijambo ry'Imana riko riravuga ati ibyo ntibikenewe, ntibinakwiye. Ico yongeye ko ku murongo wa 2 no wa 4 nukuvuga ngo no gutanga, ngo nuwagira ubuntu. Ijambo ubuntu ni ijambo rivuga uburyo bubiri, hariho ubuntu bwo kugirirwa neza, mugabo hariho n'ubuntu bwo kuvuga ngo gutanga. Ngo nuwagira ubuntu ntuzuvuze inzamba nk'indyarya, ngo so abibona azobiguhembera kuko ari ahantu yihishije abona byose. Niho rero aca yanzika avuga aya majambo. Mugabo aya majambo kugira ngo ndayagure gatoya, reka ndabasabe dusome muri Matayo ahanyene igice ca 19. Igice ca 19 dusa n'abacurura gusa, imbere ya 6:19, ubu dusoma 19:6. 19:16. Umusore w'umutunzi haza umuntu kuri we aramubaza ati mwigisha nkora iki ngo ndonke ubugingo budashira? Aramubaza ati umbariza iki iciza? Inziza ni imwe, ariko asangwa ugomba kwinjira mu bugingo witondere ibyagezwe. Aramubaza ati nibihe? Yesu aramwishura ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Wa musore aramubwira ati ibyo byose narabyitondeye, hari ikindi mpajije? Yesu aramubwira atasangwa ugomba kuba agahore, ugomba kuronka ubugingo, genda ushore ibyo utunze ugabire ubihe aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, uteko uze unkurikire. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riratwereka yuko uyu musore yahavuye avuga ati uwo musore, ijambo ry'Imana ko rivuga yumvise iryo jambo acagenda ababaye kuko yarafise itunga ryinshi. Imana idufashe cyane. Uyu musore byaranse ko akurikira Yesu. Aho mvuga nti
yari mu bantu bafise ibakwe twebwe tutagiriwe ryo kubaho mu gihe cya Yesu Kristo, aho twashobora kumubona imbonanya amaso ku yandi. Mugabo amaze kumva iri jambo ngo fata ibyawe ubigurishe, ibivuyemo ubitange, ubihe aboro, hanyuma unkurikire. Turabona ko iri jambo ryo gukurikira Yesu, ryo gukurikira Imana, ryo kurondera Imana, ryo kurondera aho Imana iri, ni ijambo rigoye cyane, aho Yesu avuga ati mbere abatunzi bizava bibagora kwinjira mu ijuru. Ubutunzi, tugira ubutunzi bwacu tububitse mu ijuru. Yesu aramubwira ati ubutunzi bwawe bubitse mu ijuru, ntibwave bukubuza gushika mu ijuru, kugira ngo uri kuragenda muri ubu buzima uraba imbere, uraba ibiri kure, ubone ubutunzi bwawe aho buri habari gushira umutima. Atandukanye n'uwo twumvise Aburahamu, Imana aramubwira iti haguruka uze gusenga. Ndababwire nti ugusenga kose aho nakubonye kuva mu itanguriro kwagendanye no gutanga amashikano. Ikintu cyakogwa umuntu agiye gusenga, kuko yasenga ashitse ku gicaniro kugira Imana imanuka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzomanuka kuri ico gicaniro mushitse mu batangira amashikanwa, kugira Imana imanuke imisi yose batanga amashikano. Nico gituma mvuga ntuyu munsi turiko turasenga, nimba hari ivyigwa, nimba hari amadoktrine, nimba hari inyigisho zivugwa ziza kukubwira ziti uyu munsi turi mu isezerano rishasha, ntituri mu isezerano rya kera, amashikano n'ibigira 10 ntibikwiye gutangwa, si umwanya wavyo. Kuko baca bavuga bati nimba utanze nk'ikigira 10 nuco ushitsa ibyagezwe vyose. Kandi ibyo navyo ijambo ry'Imana rikatubwira ko Yesu yabiducunguye ko n'uvumo wavyo, bivuga ati tugendanira Imana ntitugishitsa ibyagezwe nk'uko twabishitsa kera bikatunanira. Kuko kera ivyo byagezwe byavuga ati ugakora iki naje nca nkora iki, ukoze iki naje nca nkora iki. Mugabo uyu munsi ivyagezwe ivyo nyene Yesu yabaye nk'ubishira inyuma, hanyuma nawe azimbere ahashira ubuntu. Ubwo buntu rero ivyagezwe iki gihe ko tubishitsa dushitsa ivyagezwe mu kwizera. Aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukoze iki mu kwizera nanje bizompagurutsa, bizonkorako. Yesu ashimwe cyane. Bisigura biti byo dukora byose n'amashikanwa arimo dutangura kubikora, dushaka tutegereza kubikora mu kwizera ico turiko turakora ko ari Imana igomba. Aburahamu aravuga ati unsavye gito, umwana wasezeranye, ndaje tugende ndamuguye. Mugabo ijambo riboneka kuri Aburahamu ryabuze kuri umutunzi, kuri umusore, ni ijambo ryo kubanza kwitanga. Byaramunaniye kwitanga imbere y'Imana, kuko uyu musore iri jambo ariko arabwirwa, abwiga ijambo ryo kwitanga wese n'ivyiwe vyose. Kwitanga wese Imana ije kuguhamagara, kwitanga wese wizeye umwami Yesu, usanga ari bitunanira muri iki gihe. Usanga umuntu aje kuri Kristo Yesu yatanze ukwifuza kwiwe ivyo Yesu yomukorera, arindi ivyo Yesu azokora. Mugabo we atitanze ngo atange ubuzima bwiwe, ngo atange ivyo ubutunzi bwiwe, ico bizokora mu gikorwa c'Imana. Ibi rero byarabuze kuri umusore, mugabo ivyo byose kuri Aburahamu byarakoretse. Nico gituma mvuga nti abaririmbyi baririmbye ibikorwa byiza, ni byiza cyane. Ndiko ndavuga ivyo gutanga amashikanwa nk'igikorwa ciza. Muganda kubwire nti ukabutanga amashikanwa utaritanga wewe ubwawe ku Mana,
ukabutanga amashikanwa ngo warisigarije hari ibyo wisigarije kuri wewe, kuko byose turabiha Kristo Yesu akabyakira. Mvuze aya majambo biragutangaza yuko ibyakunaniye byose, ibyaha byawe byose, ibikugora byose, wakira umwami Yesu kugira uzutanga amashikanwa ashimwa, ukwiye kubitanga byose, uhava utangana ndakugira ngo n'ibyaha byawe bizana. Simvuga ngo bibishikanwa, muga nuko hari ishikanwa ryatanzwe, Kristo Yesu yitanze nk'ikimazi kimwe cy'ibyaha byacu aducungura, kugira ngo aho yitanze, kuko yabajije ngo nonke ubugingo, aho yitanze atanga ubugingo bwiwe, simaba mvuga ngo ubuzima bwiwe, aho yitanze atanga ubugingo bwiwe, nawe umwakiriye umuhe ibyaha byawe avyakire, nawe aguhe kugororoka kwiwe, maze muri uko kugororoka kwiwe ucuronkeramo no kuronka ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Wewe utanga ubugingo bwawe, utanga ubuzima bwawe bwacafuye, ubuzima bwawe w'ubunyabyaha, Yesu akabwakira, muga Yesu akaguha ubugingo bwiwe bugororotse bw'ubumote bwiza butagira agasembwa. Nico gituma mvuga nti mu gutanga kwawe nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo ivyo ubironke. Imbere yo gutanga amashikanwa, nta mashikanwa ariho ashobora kuguha ukugororoka kuva kuri Kristo Yesu, kuva ku Mana. Nta shikanwa na rimwe. Niba uzoshobora kuzana amashikanwa, n'amashikanwa ashobora kuba yo gushima, n'amashikanwa ashobora kuba yo gukora ikindi, n'amashikanwa ashobora kuba ikigira 10, mugabo kugira ngo Imana ikwemere ushika uronka ubugingo budashira, nta shikanwa na rimwe ushobora gutanga. Nico gituma mu ntango wumvise uguhamagara ku Imana, ukwakira umuhamagaro, ugatumbira Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo bikoreke nuko witanga wese atakintu wisigarije. Aburahamu yarabishoboye, kandi amaze kubishobora ariko arabishitsa, Imana aramubwira ati Aburahamu gezaho, nabonye yuko unyumvira kandi unkunda. Yumva ijwi ry'igitungwa ahindukiye, abona ikimazi yategeza gutanga ko Imana yakizanye. Imana izoguha ikimazi, Imana izoguha amashikanwa ukwiye gutanga umaze kwitanga wewe wese. Imana izoshima amashikanwa yawe umaze kwitanga wese ataco wisigarije, mugabo ukagira ico wisigarije, ni hamwe uzotanga amashikanwa afise agasembwa. Amashikanwa afise agasembwa nayahe? Twese tubayeho muri Bujumbura, murazi ko turonka amafaranga mu buryo butandukanye. Hari abaronka amafaranga bakinyamadiri, mvuge nti adahezagiye kuko ashobora kuba yagiye mu bubeshi, adahezagiye kuko ashobora kuba yagiye mu biharuro ndenzarugero iyo urategura amasoko cyangwa usaba amasoko y'ibintu y'ibikorwa bitandukanye, ugategura ugashiramo inyungu z'umurengera zidahuye n'igikorwa uri kurakora, kubera abo uri kurasaba akazi batabizi, bakareka canke mwumvikanye aho muza guhurira ukareka bikamera gutyo. Oya, urashobora kuronka amafaranga y'ububeshi, urashobora kuronka amafaranga avuye mu busuma, urashobora kuronka amafaranga avuye mu busambanyi. Naho uba warakiriye Yesu, uzoba waramwakiriye igice, kuko uzoba utari kuratanga ishikanwa ry'ubumote bwiza, kuko hari ibimazi cyangwa amashikanwa y'ubwoko butanu, mugabo aya mashikanwa y'ubwoko butanu akaba yegeranije mu bwoko bubiri. Ubwoko bubiri, ubwa mbere ari amashikanwa afise ubumote bwiza, Imana ibona ikumvira nezerewe, nico bisigura ubumote bwiza, ikabinezererwa. Yose Yesu Kristo yarashikije, bishaka yuko amashikanwa yacu aza inyuma ya Kristo Yesu tumaze kumwakira, akarere tugenda twisunga. Ugatanga rero amashikanwa afise agasembwa benako, ndakubwiye ni ugomboreke. Amajambo rero niko ndasoma, hari ibintu bishika 10 biranarenga, mugabo nashoboye kwegeranya ibishika 10 bikubwira bikwereka uko ukwiye gutanga amashikanwa. Icambere twabonye
nico oya cyo kwitanga wewe bwa mbere ukitanga wese n'ubutunzi bwawe bwose ataco wishigarije atavyo wisigarije atamanyanga wisigarije atamayeri wisigarije ataminyuro wisigarije aho uvuga uti aha nzohaca hama nzosenga Imana ngiri ikigongo ivyo ntivyari bikwiye gushika ishikano rya mbere Imana igomba ni wewe ko witanga wowe wese n'ivyo ubutunzi bwawe bwose Yesu abwira ujya mutunzi ngo maze ngudandaze ubigurishe ubizane ubitange ubihe aboro Uruko yasoma aya majambo ijambo amashikano ntiworibonamo kuko ari guha abantu ari guha boro mugabo utanga kubakeneye ko bahabwa uri kuratanga ishikano uri kuraha Imana iyo ni kimwe Yesu yari kwaramubwira kuko aho bibonekera ko ari amashikanwa Imana Yesu ariko aramubwira ni mu gice cya 25 muri Matayo aho ijambo ry'Imana Yesu ryerekana Yesu aca urubanza aca imanza maze ngo agatoranya akegeranya bamwe akabashira iburyo abana akabashira ibubamfu ijambo ry'Imana rikavuga ngo abo ashize iburyo ngo azobabwira ngwino bana banje ngo nari nshonje maze murangaburira nari mfise inyota murama amazi yo kunywa nari mwibohero mwaje kundaba nari ngwaye mwaje ku bitaro maze murangemurira ijambo ry'Imana rivuga ngo maze ngo bazomubwira ko ivyo twabikoze ntitukubone twabikoze ryari Yesu arababwira ati igihe cyose mwabikoze ujya wese mwabikoreye ni jewe mwari ko murabikorera Yesu ashimye cyane bisigura biti turiko turakora bijya bikogwa ni ishusho rimwe mu byo gutanga n'uburyo bumwe mu byo gutangira Imana tubikore tumenya yuko turiko turatangira Imana ntitubikora nk'icagezwe mugabo tubikora dusunitswe no kutwitanze kuri ku Mana tukayumvira tubikora dufise umutima wo kumvira Imana kuko bikuye kandi bibereye ivyo turabibona no mu byakozwe n'intumwa yuko byakoretse aho abantu bari bakenye abandi bagira ivyo begeranije kugira ngo babahe aho abantu bafata ingendo bagiye mu ivuga butumwa abandi babakira kugira ngo ivuga butumwa rikogwe canke bagiye bakabatekerera ivyo twarabibonye kandi ugiye gusomuraza kubibona twarabonye hateye ikiza c'inzara yuko abandi mu yandi mashengero begeranije ngo barungike ibitunga n'ibisahiriza aho haguye haje ikiza c'inzara ivyo byose muri ivyo bikogwa no gutanga ishikanwa no guhimana rero imbere yuko vyitwa ikindi kintu yuko vyitwa ikindi kintu no gutanga ishikanwa rero iza kuronka izina hari umutima twabishizeko rizoronka izina ry'ikigira 10 mu mutima twavyise ikigira 10 nkivuga ikigira 10 ijambo ry'Imana riravuga ngo mutange nkuko mwavyumviriye nkuko mutagobere nkuko mutunze mukurikije ivyo mufise bisigura biti ikigira 10 sakarimbi iyo utanga sakarimbi kuko bababwiye ngaha ubwoko bw'ibikorwa bikoreka hariho gutanga ikigira 10 gifise ibikorwa vyacu hariho gutanga amashikano bifise ibikorwa vyacu kandi ivyo byose iyo bitanga urakwiye kuza wabiteguye ukabitandukanya iyo bitandukanije rero babizana batanga amashikano yatangirwa ku gicaniro ni kuvuga aha mu ishengero niho batanga amashikanwa mugabo ugiye gukora ibikorwa byiza navyo ni ibikorwa byiza nubwo kuga amashikano mugabo ku mashikano za gukora mu ishengero urayazana iyo bazanye igiseke ugashiramo wayize ikigira 10 ugashira mu ibahasha tuvuga tuti ntushire ku izina ntushikene kukumenya mugayo twayibonye turayisengera n'uwayitanze kugira ngo Imana ikugwirize kuko ugutanga kose ugushikana kose nukubiba nk'imbuto kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo iyo ubivye urubuto rumwe urutete rumwe
nahegeze gucanga ndabivuga uteye igiharage kimwe. Uteye igiharage kimwe, 1 2 3 4 5 6. Igiharage cyatewe ahantu heza kizana imihanyu 6. Iyo mihanyu 6 ibirimo intete hagati ya 4 na 5. Ni kuvuga urutete rumwe rwimbuka intete 30. Ugutangishikano kose nukubiba nuguteragira. Yesu ashimwe cyane. Rero ntureka gutanga amashiganwa kubera inyigisho zitandukanye. Mugabo muhagaye kuri iki cyuko gutanga kose ishikano ryayo ryose muri tanze Imana ifata nk'imbuto. Nako ndavuga rero bitandukanye amashikanwa uyazanye hano. Iyo umpaye ikigira cyo ukakimba je umukozi w'Imana. Ukakimba n'ubulimo ukakizana n'ibintu. Ubumeza giye nk'uko kurahezesha abantu bandi n'ababakene. Mu gutanza ishikano arishikanye gishengero. Ariko ikigira cyo muzanye mu ishengero sana hano uzane hano mu ishengero. Yesu ashimwe cyane. Gutanga amashikanwa rero birafise urutonde. Birafise urutonde. Muri urwo rutonde gatoya nkoresheje iminota dufise nagomba nakubwira ibintu ukwiye kwisunga kandi ukwiye kubahiriza. Iyo utanga Imana ikeneye kubanza kubona wewe ko witanze. Imana ishaka kubona ko witanze kandi witanze by'ukuri kwitanga wese. Atari ukwishikana ryawe Imana izubyakira. Imana ishaka kumenya ko ibyo utangamo sivyi wawe n'Imana. Ugenza gute kugira ngo Imana iharurire? Ko ijambo ry'Imana ryariko yatubwira ngo ku musozi Imana niho bironkeka. Bisigura biti utanze kujya Aburahamu yatanze agatanga umwana w'ikinege. Yagenda avuga yize ati uko biri kose ndamutanze Imana izoma n'ubundi. Yesu ashimwe cyane. Kandi niko byagenze. Nawe iyo utanga nturabe ibyo uriko yatanga musivyi wawe. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twaje mu isi twambaye ubusa tuzoyivamo twambaye ubundi. Nta kintu tuzotwara tugiye. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana mu rutonde rwo gutanga rirasubira rikatubwira riti dutange na ntaryo duha Imana ikimaze cyo gukenguruka ngo nizo mbuto z'iminwa yacu. Ikindi gihe tuzohagarara tuvuga tuti ko bavuga yuko Yesu byose yabihejeje twege gisigaye nuko dushima Imana. Shima Imana. Shima Imana nivyo. Shima Imana uririmba, shima Imana utazira, shima Imana uvuga uyihimbaza, uvuga uti Imana warakoze. Mugabo amajambo yonyine ntakwiye. Imana uyareka gute kuri kurayishima. Nico gituma ijambo ry'Imana risubira rikavuga riti wubahishe uhoraho ibintu byawe byose, ibintu byawe bona umushuzo w'ivyeze byawe byose. Ibyo wateye, ibyo wimbuye, ibyo waronse. Nuvyubahisha Imana uyishikanire. Nuvuga amajambo gusa ngo Imana warakoze. Imana irabibona kuri kurabivuga mugabo bujya butunzi ntabwo bijya bintu navyo ufise. Ko irikira guhishura ko atari n'ivyawe ko atavyo uzotwara. Imana yasubira ikavuga iti ntiwinjire iminwe misa mu ngoro y'Imana. Kandi ntukengere icyo ufise kuko umupfakazi ijambo ry'Imana yavuga ngo Yesu yaramushimye kurusha abatanze amamiliyoni kuko yatanze icyo yari afise. Imana ntiraba ubwinshi iraba umutima. Ikindi tukwiye kwisunga nakivuze kare ntutange ibihumanye ibyo wakuye mu busuma niki fata ko atacu ufise ariko ushaka kugira icyo utangira Imana nuko ibikorwa bihezagiye maze ibyo uronsemo uze ubishikanire mu Imana. Dutangira Imana no gutanga uko dushoboye niki nakivuze uko ushoboye bivanye n'ivyo ufise. Nimba ufise washaka gutanga ikigira 10 urashobora no kurenza. Urashobora gutanga ibirenze 10 ugatanga 15 20 kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko imyaka yagenda umwaka wa mbere wa kabiri ku mwaka ugira gatatu batanga ikigira 10 kirenze 10 baragereka ko nikindi kigira 10 cyo guha abakene. Ubundi buryo bwo gutanga
nakivuze naco nyene ntutange mu buryarya. Nawe ukeneye kumenya ko watanze. Nawe ukeneye kumenya ko ari wowe utanga menshi. Nawe ukeneye kubimenya. Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iyo iri ahinyegeje, iri ahataboneka irabibona, kandi izobiguhezagira, izokugwiriza. Aho mpereza rero naha mu Bigalatiya 6:7-8. Reka tuhasome mu guheraheza duce dusenga Imana. Bigalatiya 6 nari nahavuze mugarika ndahabahe. Ku murongo w'indwi n'umurongo w'8 havuga ngo ntimuzimire, Imana yoyo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Imana ishimwe cyane. N'amajambo ariko ndavuga yuko ugutanga kose no kubiba. Tugomba dusenga Imana. Tugomba dusenga Imana. Nsaba abaririmbyi baze uyu mwanya tuheraheze dusenga Imana. Aho mvuga nti wahora utanga utazi icyo Imana ibivuga ko. Mugo uyu munsi ijambo ry'Imana riravuze ko ugutanga, naho turi mu isezerano rishasha, ugutanga kose kwaboneka kijya gihe no kurabandanya. Mugabo ukabandanya gukorerwa mu vyagezwe vy'impwemu, aho mu gutanga kwacu amashikanwa tudatanga tugeze Imana tugira tuti ko dutanze uze kuduhezagirira, ko dutanze uze kutugwiriza. Ibyo byose twavyumvise ko bikoreka mu kwizera. Nivyo bitanga ukwizera, niko kuza imbere hanyuma ugatanga. Ukwizera ko Imana ari Imana nyene niko kugusunika kubikora. Ukwizera kugusunika kugushima, ukamenya ko kugushima Imana kuzana umugisha. Ivyo nivyo biza imbere. Mugabo ibiza imbere si natanze hanyuma ngwirize, natanze iki ukinkorera. Icyanyuma mvuga nti ukwiye muri uku kuntu ko kwizera Imana, muri uku kuntu ko kumva wabanje kwitanga ukumvira Imana, mvuge nti iki sinari nagiciye ko uze wirinde cyane ukubwira ati tanga ikimazi kugira ngo ibyawe bibohoke, tanga ikimazi kugira ngo ibyawe ndabisengere, tanga ikimazi kugira ngo Imana iguhezagire. Uzagahura n'umukozi w'Imana kubwira ivyo, uzomenye ko ari ko arakubesha. Ugutanga kose kuva kuri wewe, kuva mu mutima wawe. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira riti ishikana rya mbere nuko wewe witanga. Ukitanga n'ivyaye byose. Ndarangije. Uri hano kumbure wari usanzwe utanga, hari ibintu wisigarije utatanze byose, bishobora no gushika bikagusunika no gutanga amashikanwa y'agasemu yavuye mu manyanga atandukanye uko nayavuze. Mvuga nti uhaguruke dusenga Imana. Uhaguruke dusenga Imana dusaba imbabazi kugira ngo idushoboze twitange. Ko nicambere twitange by'ukuri twese, twitange, witange wese. Aho uvuga uti Imana ndagukurikiye nje kukurondera, ndakurondera nama nakurondera, mugabo sinumva yuko maze kukwiha jewe wese, ukaba wumva gutyo uvyaguruke dusenga Imana. Umuntu agira kabiri n'umuntu ataritanga. N'umuntu aza gusenga ataritanga. Imana usenga utereza kuyiha wewe wese n'ibyawe byose. Kandi kuyiha niryo jambo Yesu yavuze ati ibyo umaze kubikora unkurikire. Hari abantu bakurikira Yesu badakurikira Yesu. Ugasanga ukurikira Yesu igice, uvyaguruke nawe dusenga Imana. Abavyagurutse ndabasabe batera intambwe bashikana imbere. Abavyagurutse batera intambwe hano imbere dusenga Imana. Aburahamu yarumviye, Imana iramuhezagira, imuha irindi shikano. Imana irashaka kuguhezagira nawe wumviye ijambo ryayo. Tera intambwe dusenga Imana.
Imana amafaranga yawe siyo ishaka bwa mbere, iragushaka wewe. Imana ishaka wewe. Nsaba abakozi b'Imana bavyaguruke, haguruka dusengere imitima. Abariko baravyaguruka batera intambwe. Imana ishaka wewe. Nsaba Leopold ashike hano asenga Imana kugira ducungure umwanya, acagirira ko asengere n'abarwayi kugira duce duheraheza kazi.